abagomba ubugingo, abagomba kuramba, abagomba kubona ibyiza bakwiye gutandukana n'ibibi byose. Reka kuguma mu kigwi, mu kagwi, muri gurupe, mwirigara, novuga ngo murunganwe rw'abantu ubona yuko ibintu muhuriyeko huzuyemwo ibibi, huzuyemwo ibyaha. Nimba ugendana n'umugenzi ukaba ubona afise ingeso mbi, ukaba ubona agendera mu bintu bibi, ukaba ubona kumbure anywa urumogi mugabo nawe utanywa urumogi, ukaba ubona anywa itabi nawe ataryunwa, nimba umuhanuye akanka kubiheba hako yobikwandukiza, tandukana nawe, tandukana n'ibibi, ukora ibyiza. Nimba ufise abagenzi ukabona bagiye mu bumaraya, ukabahanura ntibagombe kubyumva, abo bantu mwamaze guhushanya, mwamaze kunuranya, mwamaze kuba mudahuje, ntimuhuje imico, kandi mudahuje imico ntimushobora kwemerana, ntimushobora gufata inzira imwe, kandi bamwe bakora ibi abari nabo badakora bino. Imana yacu nidutabare. Rero tandukana n'ibibi, ukwiye gufata ingingo yo gutandukana n'ibibi, ukwiye gufata ingingo yo kwitandukanya n'ikintu cyose kibi, kuko wewe ugomba ubugingo, uri mu bantu bashaka ubugingo, uri mu bantu bipfuza kuramba, uri mu bantu bipfuza kuzobona ibyiza. Kandi abameze gutyo ntibakwiye kwimatanya n'ikibi, ahubwo bakwiye kwimatanya n'ibyiza. Aha twabonye ngo tandukana n'ibibi, ukore ibyiza. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma yasoze yavuga ngo rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Inyuma yo gukora bino byose, inyuma yo kubuza ururimi rwawe kugira ngo ntiruvuge ikibi, inyuma yo gufata iminwa yawe kugira ngo ntivuge ibyo guhendana, inyuma yo gutandukana n'ikibi, kandi inyuma yo kujya kure y'ibi byose. Aha tubona ibintu rero yasozereye ko n'ibintu byiza ukwiye gucukura. Ico biba nico wimbura. Igituma uyu muririmbyi, uyu mwene data atubwira ibyo dukwiye gutandukana nabyo, nuko ibyo bintu nitwabibiba tuzokwimbura ibibi, tuzokwimbura ingorane, tuzokwimbura umururazi. Niyo mpamvu atubwiye ibyo dukwiye gutandukana nabyo. Ariko mugabo kandi ntiyosoza atatubwiye ibyo dukwiye guharanira kubamwo. Ibyo nabyo nuko yavuze icambere ngaha ngo ukora ibyiza. Ubwa kabiri urondera amahoro, uharanira amahoro. Ijambo ry'Imana hariya muri Matayo 5 rivuga ngo heureux ceux qui procurent la paix, hahigwa abaharanira amahoro, hahigwa ababanguranye. Ni ku yindi version ivuga, ariko mugabo ntundi iyi version ivuga ngo hahigwa abaharanira amahoro, hahigwa umuntu akora ibishoboka byose arondera ko haba amahoro. Imana yacu nidutabara. Yaravuze ngo rero rondera amahoro, ntuyarondere gusa, uyakurikire. Umaze kuyabona, umaze kubona ahantu hari amahoro, kuko mu gakiza hari amahoro, rondera ayo mahoro rero, shishikara iyo nzira ubonyemwo amahoro, uyakurikire kugira ngo uyashikire. Imana yacu nihimbaza. None twamba dusenga Imana dusozere kino kiganiro, kubera ntamagora ahogwa, kandi bivanye nuko nyene umuntu yari amaze iminsi agwaye. Urabona ibintu by'inkorora na gripe, usanga agahehera nyene ntikarahera. Yani nyene ko umuntu abavuga ateka ndabe yuko ntokwicara nayo ubundi usanga nyene umuntu yumva yuko ari jene, ugasanga imihogo ntiramera neza. Usigura no kuvuga muri buno buryo ntibeza ngo byoroha. Ariko mugabo rero ntaco, nizera yuko ugira hagize ikintu kuramo muri kino kiganiro. Turumvise ibyo dukwiye kwitandukanya nabyo, turumvise n'ibyo dukwiye gukora. Ibyo dukwiye gukora rero bizotuma turonka ubugingo, bitume turonka kuramba, bitume turonka ibyiza. Nano majambo mwene data ukurikiranye kino kiganiro gitondo gishasha nari numva no kuvugana nawe, no kubwira
muri kino kiganiro igitondo gishasha nuko nimba wipfuza ibyiza, nimba wipfuza ubugingo, nimba wipfuza kuramba, ukwiye gutandukana n'ibibi, ukwiye kubuza ururimi rwawe ntirube urwo kuvuga ibitari byiza, ntirube urwo kuvuga ibibi, kandi ukwiye kwitandukanya n'iminwa ihendana yosha abandi, iryoherwa nuko abandi baguye mu manga, itanezererwa nuko abandi bateye imbere. Ibyo bintu ukwiye kwitandukanya nabyo uhereye none ku kazi ugiye kwirigwamwo, mubo mungana, muri famiye, mu muryango. Reka bitangure kumenyekana yuko wahindutse, bitangure kumenyekana yuko uri umunyamahoro, uri umuntu arondera amahoro, aharanira amahoro, kandi ayakurikira mpaka ayashikiriye, kuko ibyo nibyo bizotuma uronka ubugingo budashira. Nibyo binyegejwemo ubugingo budashira, ibyo nibyo binyegejwemo kuramba kwawe, kandi ibyo nibyo binyegejwemo ibyiza, kuko icyo umuntu abiba arico azokwimbura. Niwabiba iciza, nawe nta nkeka uzokwimbura iciza. Mwami Yesu, turagushimiye ku bw'ano majambo twumvise. Abantu bayumvise rero birashoboka yuko hari umuntu asanze hariho ibyo atitandukanije nabyo, kandi byamukwegeye ibyago. Mbere byohavuye bimushikana muri gihenomu, aho atazoronka ubugingo, aho atazobona ibyiza, aho atazoronka kuramba. None rero umuntu wese yumvise ano majambo, akaba hariho ikintu akubwiye, avuga ngo Mana mbabarira, sanze ndi mu bantu bosha abandi kugira ngo bagwe, sanze ndi umunyamafuti, sanze mfise ubugaba muri jewe, sanze mfise ububegito, sanze ndi umunyabyaha. Akavuze ngo Mana mbabarira, nshoboza rero gukora ibyiza, nshoboza kurondera amahoro, ndayakurikire mpaka ndayacakiye, mpaka ndayashikiriye. Uyu muntu nucumugirira neza, imbabazi zawe zimuboneke ko hari umushoboze kuba muri uno mugwi w'abantu baharanira amahoro, barondera amahoro, barondera gukora ibyiza na ntaryo, kugira ngo ibyiza bariko barabiba biba ari byo bazokwimbura. Urakoze rero, turagushimiye. Ibisigaye wirigwana n'uyu mukunzi wa kino kiganiro, ahantu hose agiye kwirigwa no mu bikorwa byiwe bya misi yose, inzira zugaye zuguruke, ibyo akwipfuza ko n'ibyo agusaba mu mitwaro yiwe ya buri munsi umubere inyishu. Urakoze byose nuko tubisabye tubyizeye, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu nuko tubisabye tubyizeye, amen.